Mwaramutse, hariho ikintu ndiko ndabona kiteye amakenga kiriko kiraba mu Burundi. Sinzi uko nocita mu Kirundi, mugabo mu Congereza no mu Gifaransa nocita anti-intellectualisme. Kwanka canke gusuzugura kwiga, gusuzugura abantu bize canke abantu bafise ubumenyi. Bakubwira ngo n'utize arabaho, ngo Igifaransa ntija gufatiswa canke ngo equation ntifatiswa, ko mu kwa iswa arico kintu kw'isi abantu kibabeshejeho, ukumva ngo abantu bize n'ibijuju. Kumbure bishobora kuva nyene kuri yo anti-intellectualisme, umuntu yiga kugira ngo aronke qualification atari kugira aronke connaissance. Ucubona kandi nko mu nzego aho usanga narize kubereka uyu mu ambassadrice umenga yaraserukira ico gihe Uburundi muri Nigeria, mugabo adashobora kuvuga ururimi bavuga muri Nigeria. We have also helping in constructions, yeah. In construction, there are some Nigerian who wanted to build some infrastructures of some official infrastructures, some offices. We cooperate also. No mu bindi bintu nyene aho bona yuko mediocrité yerekana ko abantu batitaho kuronka ubumenyi. Kenshi na kenshi mbere hari n'ibidasaba amashure. Icongereza ushobora kukimenya utarize amashure menshi, canke mu gihugu baha value ubumenyi ugashira mu kibanza nk'ico umuntu ashobora kuvuga ku rwego diplomatique. Kuko nk'urya ntiwomubwira ngo aje kunegosia ikontra, urabibona na wewe avuga gusa ibintu bibaye kandi aca yigumira mu biro vyiwe yandika impapuro. Aho tuba tuhomvye. Ugaca ubibona umanutse nko mu ma comment section, je hariho umuntu nabwiye mu bisanzwe nti wewe ibintu wandika sishobora kubisoma, kuko ashaka kwandika page yose itagiramo akaburungu, itagiramo akavirgule, mu maso ukaba dizzy. Ndavuga no, come on, iyo wandika ntibivuna, shira akaburungu aho jiryungane, agakwabo hari abibaye ngombwa. Ego nivyo hagiye umuntu agira neglige ariko yandika yihuta, ibintu vyo kuzaragira ama keyboard menshi, ariko mu vy'ukuri ni ukugerageza tukaza turashiramo ibintu vy'ubumenyi, ivyo umuntu atazi akavyiga. Birafasha mu mpande nyinshi. Nk'akarorero, urabona nk'ivyo bintu bona uko muri politique ata débat bakora mu Burundi, ariko mu bindi bihugu abantu bakwirikiza débat. Yo hageze gutora mu matora haba débat, ico nita debate, abanyagihugu bakumviriza, hanyuma bakumviriza ivyo nakazobakorera canke ivyo negura guverinoma havuye, canke negura opposition, bagahitamo gutora habaye débat. Mu bihugu vyinshi vy'abazungu mu nyuma bahejeje campaign haraza haracamwo ibintu vy'amadeba. Iyo kigize kudebata arashoboye kuronka intsinzi. Nka Barack Obama je nuvuga ko kuba ari umuntu azi kuvuga vyaramufashije kuba president wa Amerika. Ico mwe cofasha. Ariko Uburundi uko buri ubu nabwo nyene muri politique muba mukeneye abantu batahura kahise ku Burundi, kahise k'ibindi bihugu, ingene ibindi bihugu bikorana n'ibindi, ingene intambara zabaye n'ingene abantu bazihejeje, ugakoresha ibintu novuga un peu scientifique. Ego nivyo muri politique science nikora, mugabo ukashikira ivyo navuze vya diplomasi. Atari kuvuga ngo ururimi diplomasi naza kuri compliqué, kumenya uti naka akoze icaha mugabo tumukeneye, eske je tumuha amasaha 28. Nta kindi kintu twokora nka negotiation. Nitwomusaba bita retracting, akaretracting iyo statement. Nitwomusaba apology bikageragira ngaho. Ivyo bisaba abantu, umuntu afise ubwenge buduze, umuntu afise IQ iduze gatoyi,
afise meme na EQ iduze, quotient intellectuel, c'est pas quotient émotionnel, canke quotient émotionnel, canke meme ico nokwita social intelligence sociale. Imbere yo kuvuga ijambo ukaraba iruhande ukazunguruka bo nagira ngore joke ivuga ku batwa, none mbonye abatwa bari iruhande yanje canke abatwa turiko tugomba kuba promotinga, sivyiza gukora joke yo kubatwa. Nayo joke twaguze twumva y'abagore, mugabo tugeza dupromotinga abagore, izo joke zarashaje kandi ndayireke. Imbere yo kuvuga ijambo ukabanza kuraba yuko ritaja kugira ingaruka ku mibano, kuri politike, kuri perception, kuri progrès social, ibintu nk'ivyo vyose. Iyo ufise ubwo bwenge imbere yo gukora iryo jambo ukabanza ugakora iyo mental exercise, canke binashobotse niyo mpamvu abantu bategura ijambo kugira ngo ntaje kurenga umurongo, ntihagire ico yibagira yatiza kuvuga canke ico avuga atategerezwa kuvuga. Mu bintu vy'ubutunzi ho je novuga ko ari intellectualism. Ubutunzi mu bisanzwe economics, bo harimo ibintu sociale mugabo hanini economics harimo ibintu très scientifique. Hari n'ivyo bita econometrics, aho usanga baaplikanye n'amaformule mathématique na statistics kugira ngo bashobore kugira ama prediction canke bashobore kugira analyse y'ibintu ngene vyabaye, hanyuma bashobore guhindurira kugira bagire forecast bati duteye amavuka ngana uku nuku azokwama ngana uku nuku nuku, umuntu ashobora kuyashora uku nuku nuku. Donc harimo ibintu vyo guharura, vyo gukarikira, vyo kwevaluwa, vyo gusoma ibitabo, vyo gukora ibindi bihugu ko babigenjeje. Ivyo hari muri economics. Ugacuraba n'ivyo ubujana economics n'ivyo navyo vyo gushora hanze. Bivuga ngo ibiterwa njabuka amazi, nta giterwa na kimwe atari njabuka amazi. Okay? Abantu muri Burayi murabizi, abantu muri Amerika murabizi, n'ahantu hatagira ibiterwa tropicale batirimira. Mugabo n'ikibuza ko ushobora gusanga ahantu ayo mavuka nyene, ibitoki, ibijumbu, amateke, vyose biva mu bihugu biri tropicale bakabishora. Donc ibihugu bintu vyose bija kuba injabuka amazi. Umuceri, ibiharage, buri kintu ni gake uvuga ngo ikintu ushaka kucexporta canke kucimporta. Buri kintu ni injabuka amazi. Hari ibihugu bituna agriculture bashora ingurube, izo ngurube ushobora kuzishora hanze, uzoraba inyama mu bihugu bimwe bimwe bikomeye cane, poulet n'uvuzana ngo ajya preserver muri France. Tonge n'inkoko n'injabuka amazi. Ni ukuvuga buri kintu cyose iyo gikoze smartly kiba njabuka amazi. Kwanza n'ubu turiko turavugana hariho expo ikirabera muri China, bayita ngo ni CIEE, donc China Import Expo. Iyo yindi i canke IC nibuka ikisigura. Naravye gatoyi kuri TV ya China bita CGTN, nabonye Nigerian abariko baragurisha ibintu vy'ama spices. Bo ndabona umunyarwanda, abanyarwanda sinaravye ibintu bariko baragurisha, nabo nyene nabonye bafise expo yabo. Bo nabonye ministre waho ari kuvuga, ambassadeur wo mu Rwanda bamuhaye interview avuga ati ubu ama export ava mu Rwanda ja muri China yaragwiriye kubera free tariff. Umva nk'ivyo vyo kunegosia ama tariffs, nukumenya nyene kuja kurondera ama marché, ibintu nk'ivyo. Bo ibihugu bibiri ndabivuze ko n'ivyo vy'abirabure nabonyemwo. Sinaravye expo yose, ashobora kuba harimo ibindi n'ubundi bishobora kuba burimwo. Muga ivyo bintu bisaba aba intellectuel bashobora kuvuga, bashobora kunegosia, bashobora kwiga marché, bashobora kuconvincinga abafise amafaranga, kuko amafaranga ubundi afise abazungu, afise abashinwa, ni ugomba kuyasaba d'une manière ou d'une autre. Nimba bagurira ikintu, nimba bakorera ikintu, nimba basaba, de toute façon ntibapfa kuyatera mwe barabara ngo wandagure. Bo tukiri kuri ivyo ku exporta, nk'ivyo bintu vyo kujana gufata ubu ivu nyene ukimba ugakwita mu trake ngo nimugende murabe ngo mutubwire ibizovamo. Abantu bazi ko bataba honnête. Demwe abantu barondera intérêt zabo. Abashinwa barondera intérêt z'abashinwa. Abarusiya kibashira imbere ni intérêt z'abarusiya. Abazungu kibashira imbere ni intérêt z'abazungu. Ubahaye ikintu ngo genda murabe muzombwire ikivuyemwo, nta wuzi neza yuko batazohava bakuzimba. Niwo bizera ko azoba honest. Hano icuma bisaba ko ufise laboratoire y'uwawe ukavuga uti ibi bintu ndabibarungikiye bibirimwo 20%, 30%, 40%, twabipimye muri laboratoire y'wacu biri clair. Reka tunyane no ngaha kwanza habayemo discrepancies, muzoce muduhamagara turungike aba auditor bacu, aba scientist bacu bababe laboratoire muri gukoresha, mutwereke ko mukoresha laboratoire y'ukuri, mutwereke ko ibikoresho mufise biri calibrated, ibintu nk'ivyo.
nawe ukiyempoza. Ico gihe wowe urashobora kwiyempoza when you know what you are talking about. Uzi icyo uriko uravuga, urashobora kwiyempoza uti okay, twapima muri laboratoire yacu dukoresha mita iyi niyi iri calibre kuri standard nizi mwebwe mita mukoresha niye kubera kamariza ataramwe, reka tuze twirabire muri laboratoire mukishikirayo. Mugabo kuvuga ngo genda murabe ngo bizongo muzotubwira uko vyifashe. Come on, ninde yo kubwira exactly uko vyifashe nta kunyonore n'abantu bake. Ivyo rero byose bisaba ko education tuyiha akanovera, umuntu ku gitwe ciwe akagira inguvu zo kwiga birenze n'ivyo mu ishure. Mbere ntugeze kuri rya mwige mu ishure wige n'ibindi biri uruhande. You see, urabona ngo hari abandi benshi twababaye mu bihugu vyo hanze nko muri Tanzania, ugasanga vuyo nta Giswahili amenye. Ubuhomvye mu vy'ukuri, ndaze ko mu makambe bakoresha Kirundi, mugabo vyari vyoroshe kwiga Igiswahili uri muri Tanzania gusumvya uri mu Burundi. Umva usa n'uwahomvye gatoyi ijya opportunity yo kwiga Kiswahili kitakusaidia siku moja. Hatujui ugiye muri Tanzania, ugiye muri Kenya, kama unaongea Kiswahili hapo uko sawa. Twarabonye umujene muri umengane muri Dubai cyangwa Saudi Arabia, sinzi umwarabu yari karamuha ibintu amubaza amajambo bamutwe ngo nta Kicongereza azi. Je comprends Icongereza nciga mu Kirundi, mugabo kucigushaka kuciyigisha kuri YouTube, kuri Facebook, ujya mwanya wo kuraba ubuntu bw'ubundi ukaburiko iburingisha Icongereza. Très important, na ndabivuga Icongereza mu bisanzwe nigo rurimi rwa dominye isi. Donc ibihugu vyose bitavuga Igifaransa naturellement ubu biko biriga Icongereza. N'ibihugu bivuga Igifaransa mbere wo nashaka ugiye nko muri France cyangwa muri Belgique, nibaza yuko kuvuga Icongereza uhura n'abantu benshi mushobora kumvikana mu Icongereza. Ariko uvuye aho muri ivyo bihugu ukaja muri nko mu Budagi uvuga Icongereza ubukomeye gusumva Igifaransa. Ugiye inyuma ya Europe cyangwa ibihugu vya Scandinavia ururimi rwaho nivyo rurakomeye, muga inyuma yago igihugu rukurikirana Icongereza. Ugiye muri Asia ego nivyo Gishinwa, Kiyapani, Korean, Vietnamese, nizo ndimi bavuga muri ivyo bihugu respectivement, mugabo uvuga Icongereza you are better off. Ugiye mu lieu touristique izo za Pattaya, za Boracay, za Ho Chi Minh cyangwa Saigon, Singapore coco ni Icongereza, Malaysia en essence bavuga Icongereza naho nyene. Donc ivyo bihugu vyose, Philippines Icongereza. Donc ugiye aho hantu usanga uvuga Icongereza biragufasha gusumvya uvuga urundi rurimi. Quoi d'autre? Donc nivyo nashaka kuvuga, wige uko ushoboye urenze bijya mwarimu yakwigishije. Hanyuma ivya industriel par exemple, yuri muri industry, kugira ibihugu bikomeze industry bisaba technology, abantu bazi technology, bisaba aba designers, abantu bashobora kugira ama design. Iyo barungitse imashini ivuye mu Bushinwa cyangwa muri Germany ibizananye n'igitabo kingana gutyo amahero, n'imodoka zanyu uravye ziba zifise igitabo kingana gikuze, bitoga kuba manual, ushobora kuba ushobora kugisoma kirimo ama schematics, ukagisoma ukagitahura, ugateranya imoteri ifuye hagi usanga harimo troubleshooting, canke buri kuri internet. Bisaba intellect kugira ngo ugitere imbere no mu bintu vya technique. Ku ruhande individuellement bizoshika uhungura na kundi bakunda guhunga cyangwa uje gutembera na kandi bakunda gutembera. Encore une fois abantu bazi Icongereza birafashe cyane, cyangwa abantu bazi ibintu en general n'impunzi zagiye hanze. Umuntu ashobora kwiga vyihuta akiga ikintu cy'akamaro, yaba umwuga cyangwa ikindi kintu, usanga ubahagaze neza gusumvya abantu ushobora gusanga amaze imyaka nka 20 mu gihugu bakaba batazi kuvuga ururimi rwaho, ugasanga baracagwana no kwiga gutwaza imodoka, ibintu do base kubera nyine twakuze tutigishwa icyo no kwita kwiga no kuha valeur amashure. Sawa, tugire umunsi mwiza, bye bye.